Mbizi niwe yavuze ngo tudandaza aba followers bacu. Umva followers bacu nibo mutahe. Ya. Umusi bamenye ko mu badandaza bizogenda gute? Oya, sikubadandaza komtere. Basi ni kuvuga bo nyene babonye kukora kutanga amakuru cyo gutanga ibintu vyiza ahubwo aho bogiye ntabwo nabandi baraza cyane gose ego murakoze cyane muratubwira ibintu byo promota ariko rero hari abantu ari abaririmbyi hari aba artiste benshi batuzengurutse bakiri hasi cyane baguma bidogera aba promota b'u Burundi. Mubikora gute ku buryo mu promotinga bamwe abandi mukanka kuba promoting? Ni kuvuga kintu cyose muri make hajya bifira mu kiyago. Nkagiye par exemple ndaguha example imwe. Hari umuntu yandikiye kuri page asanga inbox ambwira ngo mpa nimero yawe dukora ivyunguka. Urumva ndamuha nimero ya WhatsApp ayandikira turayaga. Tuyaza cyambwiye ngo nukuri ndagusavye umfashe umpostingira ifoto ushire ko nakaringi unsabira abantu baje kunkurikirana kuri YouTube. Sinamwankiye narayimukoreye acambwira ngo Land kigumenga hari entre vendredi na samedi acambwira ngo Land rero nzoguhidiri nakoze indirimbo ndekwa n'umupeti umugenzi wanje rero nzoguhidiri Land udukorere tuguri difana. Ndavuga ati bro nukuri nta kibazo. Maze kubikora Land haragera ntiyamvugisha mardi haragera ntiyamvugisha mercredi hageze acambwira bro ngo sorry kweri ngo navyibagiye ngo mugabo rero ngo wa muntu ngo yambwiye ngo manzi ukore ngo arabe ukuntu ukora. Ndavuga ati bro none bro wewe kumenga wewe jewe wambwiye service ndayukorera ku buntu kandi wambwiye ko abandi bose bagaye mugaje nakoreye fresh kenda gukora ku buntu. Mugabo amaze gushika unyimirira ni diri mnyimira ni diri mugabo hageze ya diri wa nayiga ndabura kweri. Arumva rero hariho aba artiste benshi ego promoter bariho bameze nayo mugabo n'abavuga barimvyi benshi babishiramwe intuze abishiramwo donc bavyitwaramwe nabi. Ego twaramwe nabi. Aho umuntu yagize nabi kabisa. Cyane uwundi nawo like ni umurinzi imbere afise izina nibaza ashobora kuba afise nk'ababone nka 5 kuri YouTube 5000 ndibaza ntabuze nka views nka 50k total. Nawe twavuganye na manager wiwe like arambwiye ati rero jewe narakunze ukuntu witanga nakunze ukuntu witanga ukuntu yene ukunda gufasha abantu rimwe na rimwe kamera baguhaye jewe rero nanje kubera ko jewe ndazibira nyine biragora ukuntu ngura amega ni hatari usanga mubayeho nyine usanga nange mushaka amahera je ndakwemerera agafanta mugabo muririmbyi wanje uzomufashe indirimbo ipromoting. Ndavuga ati papa je nukuri ntakazo nzogufasha mugabo acirambye ati rero umunsi ukaza arambye ati indirimbo izosohoka ejo ati amahera ati inu vyose bikenewe niba bifise nimuvugane mbere namahe nemero yayimuhaye aza gukunda muvugane. Ndavuga ati papa nukuri nta ngorane rero maze kumurondera aca umacandondera ambye ameze gute fresh bati ejo rero ibintu ni fresh. Nabwo ati nukuri